Umunsi mpuzamakungu wahariwe Nelson Mandela uhimbazwa itariki 18 z'ukwezi kw'indwi buri mwaka. Itariki ihurirana n'iy'amavuko y'uwo yahoze ari umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo. Uwo munsi washizweho n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu mwaka w'2009. Uwo munsi wibuka ufatwa kw'isi yose nk'ikimenyetso c'amahoro, ubwigenge, ubutungane no kunwanisha. Nelson Mandela ni umwe mu bantu bagwanije intwaro y'amacakubiri ifatiye ku moko ariyo apartheid yarangwa muri Afrika y'Epfo. Inyuma y'imyaka 27 ari mu buroko, mu mwaka w'1994 niho yaba umukuru w'igihugu w'umwirabure mw'ico gihugu. Afatwa n'amakungu nk'umuntu yashize imbere ukunwanisha aho kwihora. Mu Burundi izina ryiwe rizwi mu ruhara yakoze rwo kugarukana amahoro. Nelson Mandela yabaye umuhuza mu biganiro vyahuje abarundi, ibiganiro vyashitse ku masezerano yitiriwe Arusha ajanye n'amahoro yo kunwanisha yashizweko umukono mu mwaka w'2000. Amasezerano abari muri ivyo biganiro bavuga ko harimwo uruhara rwiwe rudasanzwe. Uyo munsi ushitse mu gihe muri Afrika y'Epfo havugwa imyiyerekano igamije kugwanya abanyamahanga kugira bave muri ico gihugu, aho bicwa abandi bagakomeretswa. Ivyo bigakorwa n'abahurikiye mu muhari March and March hamwe n'umugambi Action CA utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ishirahamwe African Initiative for Relief and Development ariyo rizwi mu mfunyafunyo na AERD rijejwe ibikorwa vyo gufasha no guteza imbere abantu, ryavuze ko kuyu wa kane itariki 16 z'uku kwezi kw'indwi ryafashije gutahukana abarundi 25 bakuwe mw'ico gihugu baca bashigwa mu kibanza c'ifata kibanza c'Igihanga mu ntara ya Bujumbura. Amakungu agahamagarira abantu ko mu kwibuka uwo munsi mpuzamakungu Nelson Mandela bofatira ku vyamuranze mu kwerekana ibikorwa bishira imbere amahoro, ugufatana mu nda no kugiriranira ineza mugenzi wawe.